Nshuti bagenzi mukomeje gukurikirana ibiganiro bica kuri iyi mbonesha kure ya YouTube ya Niyitegeka Samuel, ndabaramukije cyane mvuga nti amahoro y'Imana abane namwe. Nkuko maze kumenyera kuri iyi channel tuhatambutsa amajwi yuko basoma Bibiliya yera mu rurimi rw'ikirundi ndetse tukacisha n'ubutumwa bwiza. Uyu munsi turarabira hamwe ijambo ry'Imana rivuga ngo ese urakunda Imana? Ndabizi neza ko uza kwishura uti ego ndayikunda, ariko nyemerera turabire hamwe mu vyanditswe vyera kuco Imana ivuga ku rukundo tuvuga ko tuyikunda, ndetse turabe n'ibisabwa kugira ngo urukundo ukunda Imana rube ugukuri. Kuri mikoro muri kumwe nanje Niyitegeka Samuel, ntiwibagire gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo buri uko nzoza ndaploadinga ikiganiro gishasha uzoca ubona message ikubwira ko hari ikiganiro nshizeko, tugaca tukirabira hamwe. Tutarabandanya n'ijambo ry'Imana, reka dusenge Imana. Uhoraho Mwami w'amahoro, Mana ugira neza, turagushimiye kandi kutwemereye kugera kuri uyu mwanya mwiza wo kumviriza ndetse no kuganira hamwe ijambo ryawe. Turasabye kugira ngo urukubane natwe, imitima yacu yicishe bugufi, mbere Mwami ikitavuga Imana cose muri uyu mwanya gicakwe ububasha n'ubushobozi, mbere igitinyiro kibicawe mu ijuru no mw'isi. Uzobukoze. Ahasigaye turasabye kugira ngo iri jambo ryawe rigiye kubibwa mu mitima yacu, rigira aho ridukuye n'aho ridushikanye. Kiruta byose Mwami, ntiturisige aho turyumviye gusa, ariko ritubere urwego ruzotuma dushika iwawe mw'ijuru. Urabana natwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana rero gushika igihe tuza kurisozera turi amahoro, mw'izina ryera rya Yesu Kristo, amen. Mw'ijambo ry'Imana ry'uyu munsi nk'uko twamaze kuvyumva, turarabira hamwe ijambo rivuga ngo ese urakunda Imana? Niba ukunda Imana, twaza kuraba ico ivyanditswe vyera bibivuga ko urukundo hagati y'Imana n'abantu. Twaza kuraba ico Imana yadusabye kugira ngo twerekane ku vy'ukuri ko dufise urukundo. Hanyuma twaza kuraba kandi ni giki umuntu yokora kugira ngo urukundo avuga ko akunda Imana rube ugukuri. Reka turabire hamwe ico Bibiliya ivuga ku rukundo. Reka munyemerere dusome mu gitabo co muri Petero wa mbere igice ca 5 umurongo w'14, niho dusanga amajambo avuga ngo muramukanishe kugumbirana k'urukundo, amahoro abe muri mwebwe muri Kristo. Aya majambo aratweretse neza ko abantu dukwiye kuramukanisha kugumbirana k'urukundo, atari vya bindi umuntu w'iki gihe ashobora kuza akakugumbira yamara muri we afise ibintu vyinshi akwiyumvira ko, yaba ashobora kuba yobiserura mu kibano, mu bantu hirya no hino, canke avyiyumvira mu mutima wiwe, ariko yarabuze ubwo bikubwira. Ugasanga agendana iryo shari, agendana iyo nzigo, kandi ubuzima ubayemwo siwe yabuguhaye, kandi ibigerageza ariko aracamwo ntabwo ari wewe ubigena ngo nibize bibe kuri we, ariko ugasanga niyo yokuramutsa akuramukije ari urwiyerurutso gusa. Iri jambo ry'Imana rero ratubwiye ngo muramukanishe kugumbirana k'urukundo, amahoro abe muri mwebwe muri Kristo. Niba uzi ko kweri, niba uzi ko vy'ukuri Kristo ari umwami wawe, yapfuye kubw'ibyaha vyanje, yapfuye kubw'ibyaha byawe, ndakwinginze kugira ngo igihe cyose uzoramutse umuntu bitakurimwo, wopfuma wirorerera, wopfuma ubivamwo, mbere ukamuhunga ukerekana nkaho utigeze umubona, kuriko umuramutse ari urwiyerurutso gusa. Reka dukomeze n'ijambo ry'Imana, tugiye gusoma muri Yohana wa mbere igice ca 3, turasoma umurongo wa 16 tugeze ku murongo wa 18. Turasanga amajambo y'Imana avuga ngo iki nico kitumenyesha urukundo, nuko uwo yatanze ubugingo bwiwe. Uwo ni Kristo. Iri jambo ry'Imana riravuga ngo nuko uwo yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu, natwe dukwiye gutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data.
reka tubandanye. Ariko ufise ibintu vyo mw'isi akabona mwene data wundi akenye, akazitira imbabazi ziwe kuri uyo, mbega ugukunda Imana koguma muri we gute? Iri jambo ry'Imana riravuze ngo mbega umuntu afise ibintu byinshi, umuntu w'umutunzi, umuntu afise ibyo kurya, ibyo kwambara, afise ubushobozi muri make, ngo akabona mwene data akenye, akabona umubanyi we akenye, inshuti akenye, cyangwa wabonye kwibarabara akenye, nuko ngo mbega akazitira ibintu byiwe, akagumya umutima ntagire icyo akoze ngo agire icyo amufashishije. Mbega mu gukunda Imana kuba kuri muri we gute? Mbega ni gute wovuga ko ukunda Imana utigeze ubona n'amaso yawe, kandi uwo uri kurabonesha amaso akenye utari kuramuraba n'iryahumye? Mbega woca usigura gute ko ukunda Imana? Mbega woca ubisigura gute, wovyumvikanisha gute ku bantu ko ukunda Imana? Nuko hano haca havuga ngo bana bato ntidukundane mu majambo canke ku rurimi, ariko dukundane mu vyo dukora no mu kuri. Iri jambo ry'Imana riratubwiye ngo ntidukundane mu majambo gusa, ahubwo dukundane mu kuri. Nk'uko Yesu atadukunze mu majambo yonyene, nogira ngo mwijuru igihe Imana ibaza uwoza gucungura umuntu, ugira ngo mwijuru hari Yesu wenyene? Hari abamarayika benshi, hari ubwoko butandukanye bw'abamarayika. Nuko ariko Yesu urukundo yadukunze ntigwabaye ubwo mu majambo gusa, yaraje arushira mu bikorwa. Imana iruhabare cyane, yaraje arushira mu bikorwa kugira ngo jewe na wewe uyu munsi turonke ukwidegembya, jewe na wewe uyu munsi turonke ubugingo. Kera umuntu yacumura, no kuvuga ngo igihano cyatangwa nuko uwo muntu yacumura ari umwe. Nk'akarorero jewe ndi umugabo ncumuye, nuko baca bafata jewe n'umugore wanje n'abana banje ndetse n'umuryango wose nkomokamwo, bakaduhindura inyuma y'igisagara, bakadutera amabuye mpaka twese dupfuye, nuko tugapfa. Ariko igihe Yesu amariye kubambwa akamena amaraso ku musaraba ku bwa jewe nawe, ibyo byose byarahindutse. Muri ayo maraso turonka ubugingo, muri ayo maraso turonka guharigwa ibyaha byacu bigatwikirwa n'amaraso ya Yesu. Ndabinginge rero urukundo dukundana ntirubwo ku munwa gusa, ahubwo turushire mu bikorwa, nk'uko mwumvise ku cigwa cyatambutse ku munsi w'ejo. Twize ko urukundo, ibikorwa ari byo bizotuma umuntu ajabuka kuri ca kiyaga caka umuriro n'amazuku. Ibikorwa nivyo umarayika azosoma bikaba inkingi, bikaba ingazi uhonyora kukajabuka. Reka tubandanye no muri Yohana wa mbere igice ca 4:9 tugere ku wa 11. Muri ico gice haravuga ngo iki nico caseruye urukundo rw'Imana muri twebwe, nuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mw'isi kugira ngo duheshwe ubugingo nawe. Ngo iki nico kiri mu rukundo, suko twebwe twakunze Imana, ariko nuko ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ivyaha vyacu. Abo nkunda ko Imana yadukunze ityo, natwe dukwiye gukundana. Imana itugire neza cane, ngo ko Imana yadukunze ityo natwe dukwiye gukundana. Ntidukundane rwa rukundo rw'uruheyiheyi, ntirukundane rwa rukundo rwo kubona kanaka gwaye ukumva ntiwoja kumuraba ngo kanaka dufise ibyo dupfa. Ntidukundane rwa rukundo rwo kuba woja kubona kanaka afise urudandazwa dandaza ukaba wo mucako ukaza gushorera ahandi ngo uriya ni wewe wacu. Twese turabumwe, twavuye kuri umwe, twese twamutse kuri Nowa, kuri Adamu amaze gupfa. Igihe Nowa yaravuye mu bwato n'abana biwe, niho twamutse, kuko uhereye kuri Nowa niho abantu bagira kabiri bashoboye kuboneka. Nuko twese tuba abafise ubugingo, ariko twese ubugingo bwa mbere twabukuye kuri Adamu, kuko Adamu niwe yaremwe ubwa mbere, ndetse na Nowa ari mu ruvyaro rwa Adamu. Nico gituma twese tudakwiye kugiranira ishari, tudakwiye kugiranira inzigo, ahubwo dukwiye kugira urukundo rwa nyarwo rwo mu mutima, urukundo rutagira agasembwa. Iyo tuvuze urukundo ntabwo tuba tuvuze bya bindi by'amoko, ugasanga hari byateye ukanaka n'umuhutu, ukanaka n'umututsi, ukanaka n'umutwa. Ibyo bintu by'amoko byose byazanywe n'inda. Iyi nda iraha imbere niyo yazanye ibyo byose. Ni ukuvuga ngo mwibuke neza muri Bibiliya ahantu handitse ijambo ngo tureme, ntabwo twigeze dusoma ijambo ry'Imana muri Bibiliya handitse ngo tureme umututsi mu ishusho yacu ngo ase natwe.
ntabwo twigeze tubona ijambo Imana yigeze ivuga ngo tureme umuntu muremure ngo ase natwe. Ntabwo twigeze tubona muri Bibiliya ahantu handitse ngo tureme umuntu mugufi ase natwe. Oya, ntabwo twigeze tubona muri Bibiliya ahantu havuga ngo tureme umuntu abyibushe ase natwe. Oya, haba namba. Ntabwo twigeze tubona Bibiliya ivuga ngo tureme umuntu w'akaranga w'inzobe nziza asa natwe. Oya, ijambo ry'Imana rivuga, Imana yavuze iri mu butatu bweranda, Imana Data, Imana Mwana n'umutima mweranda. Ni ukuvuga ngo Imana yavuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Ibi by'abahutu, abatutsi, abatwa, ibi by'amoko by'ibihugu bitandukanye byagiye kuza kubw'ingaruka y'icyaha. Igihe Adamu na Eva bacumuriye kuhoraho, nuko Imana ikabakura mu itongo rya Edeni, niho ukuvyara kwatanguriye kuba. Abantu bakwira isi yose, amoko aratangura araboneka, haba Abamoni, haba Abanyamowabu, Abaheti n'ubundi bwoko butandukanye. Ari naho twisanze natwe hari ubwoko bw'Abarundi, ubwoko bw'Abanyarwanda, ubwoko bw'Abakongomani, ubwoko bw'Abakenya, ubwoko bw'Abafaransa, Abongereza, nuko ibintu nk'ivyo. Ivyo byose byabaye kubw'ingaruka y'icyaha. Rero twari dukwiye kugiranira urukundo, umuntu wese ico akenye akagifashisha mugenzi we ataramusaba, kuko hari abantu benshi bakena, hari abantu benshi baba mu buzima bubi bagatinya kuba bo bibwira bene wabo, bagatinya kuba bo kwisanzura ngo bavuge ngo burya jewe ubuzima ndiko ndacamwo nubu. Rero wewe wahawe iyo ngabire yo kugira ibintu, ntukwiye kuvyihereranya, ntukwiye kuvuga ngo je kanaka ngo nzomuha ari uko ansavye, ahubwo ukwiye kugira urukundo. Ico ubona kanaka kenye ukakimuha atiri waragusaba, ico kanaka ubona keneye ubufasha keneye ukabumufashisha atiri warabugusaba, ico nico Imana kizotuma nawe igukingira ibyago byinshi byari biguhanamiye. Uyu munsi kuba ndiho, uyu munsi kuba uriho, uyu munsi kuba kanaka ariho, suko asumbya ubwiza abandi, ariko kuba ukiriho menya ko hari icyo Imana yifuza gukora. Mu gihe rero utogikora, igihe cyo kubaho kwawe ku isi kikarangira, umenye ko uyu mwanya wahawe uzowubazwa. Uyu mwanya uriko urapfisha ubusa, uyu mwanya uriko urakoresha mu kuja kuvuga ibitakuraba, uyu mwanya uriko urakoresha mu kuja guteranya inshuti n'abagenzi, uyu mwanya uriko urakoresha mu kwagiriza abantu ibikorwa badakora, uyu mwanya umenye ko uzowubazwa. Nizo mpamvu wari ukwiye gusaba Imana kugira ngo ikwereke icyo ukwiye gukora. Mbere Imana itarakubwira, ukwiriye gusoma mu byanditswe byera ukumva ko ijambo ry'Imana rikubwira, kandi ukatako ukabigendera, kugira ngo igihe Yesu azozira cyangwa urupfu rukagutwara giturumbuka umwanya tutazi, ntuzobe umuhombe, ariko uzugende nkuko abagororotsi bagenda. Reka tumandanye no mu ijambo ry'Imana turabe mbega muri Timoteyo wa 2:6 umurongo wa 11 havuga gute. Ariko tutarahasoma, reka tubanze turabe mbega urukundo uvuga ko ukunda Imana iruvuga kwiki. Dusomye muri Yohana wa 1:4 umurongo w'7 n'u8, niho havuga ngo abo nkunda dukundane kuko urukundo ruva ku Mana, ngo umuntu wese akundana yavyawe n'Imana kandi azi Imana, ngo udakundana ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Umuntu rero wese azi kadakundana, umuntu wese azi kwagira inzigo, umuntu wese azi kwagira ishari, abarozi, abasuma, abicanyi batandukanye, waba wicisha imbugita, waba wicisha ibiziriko, waba wicisha inkoho, waba wicisha kumena amazu, uburyo bwose wicisha, wumve ko utazi Imana kuko Imana n'urukundo. Umuntu akundana ntashobora kwiyumvira mu mutima wiwe ngo agirire ishari kanaka, ntashobora kwiyumvira ngo agirire inzigo kanaka, ntashobora kwiyumvira ngo kanaka aje kumuconganisha ku bandi, aze kumuteranya kugira ngo bankane. Umuntu afise urukundo aragwerekana, kuko kanaka ntashobora kumenya ko ufise urukundo utabimweretse. Imana niyo iturabira hose icyarimwe. Rero niba ufise urukundo gwerekane, ntibizorindira guseruka ku urukundo rw'iwawe utarusereyo ku giti cyawe ngo ruje mu bikorwa. Ntabwo kanaka azokuraba ngo akubonemwe urukundo utabimweretse. Uri wa muntu ugenda winumiye, uri wa muntu uvuga make, uri wa muntu wirinda kuvuga ngo jewe ngo ndinda kuvuga dawe, nuko oya, ni wisanzure ku bantu, uganire nabo, ibyo ushoboye bibafashe, atabyo ushoboye naho ubere ku mutima w'urukundo. Ico gihe kanaka azokwisanzurako, niyo azotegwa n'icago runaka, firi ya mbere
azoruhukira iwawe kuko yarakubonye nk'umutima w'urukundo, azoruhukira iwawe akubwira ati burya jewe ndagiramiwe n'ibibazo ibi n'ibi n'ibi, nawe ico gihe bitewe n'umutima w'urukundo ufise kandi akaba ataco kumufashisha ufise mu bigaragarira umubiri, uzomufasha gusenga mwinginga Imana kugira ngo Imana ice inzira aho zitari, bityo rero buri kintu cyose kigende neza, buri kintu cyose kigende nk'uko Imana yagiteguye. Reka turabe handi twari tuvuze tugiye gusoma muri Timoteyo wa mbere igice cya 6 umurongo wa 11. Niho havuga ngo muri Timoteyo wa mbere igice cya 6 umurongo wa 11, niho havuga ngo ariko weho muntu w'Imana wame uhunga ibyo, ariko ukurikire ukugororoka no kubaha Imana no kwizera n'urukundo no kwihangana n'ubugwaneza. Murumva ijambo ry'Imana ariko ratubwira ngo ariko weho muntu w'Imana wamuhunga ibyo. Ibihe wamuhunga ibyo byose byotuma urukundo rwawe, urukundo Imana yakubona ko ufise rusubirirwa n'urwanko. Wamuhunga ibyo, wamuhunga ishari n'inzigo, wamuhunge uhunga ikintu cyose cyo gutandukanya n'urukundo rw'Imana, wamuhunga ikintu cyose cyotuma ya maraso ya Kristo yakuboneka ko akuvako, ukongera ukivuruguta mu vyaha, ukongera ukaba umuja wa Satani. Wame uhunga ibyo, ndakwinginga kugira ngo wame uhunga ibyo, ahubwo usaba Imana kugira ngo Imana ikomeze ibane nawe, ikwishurire, ikwiyegereze mbere, kugira ngo Imana ukunyine ibyanditswe bivuga ko Imana itwegereye kuruta kw'imyambaro twambaye ku mubiri itwegereye, kuba ariko nawe uharanira. Tugiye kurangiriza muri iki gisomwa ciza kiboneka mu Baroma igice cya 13 umurongo w'8. Tugiye gusoma amajambo yo kurangiza, ariko tutari twasoma aya majambo, reka ndakwinginga kugira ngo wewe wumvise urukundo rw'Imana hagati y'abantu, nayo nuko wewe nawe ubanze wirimbure umenya ngo mbega urukundo nakundana mbere yuko iki cigwa gitambuka, mbega rwari rumeze gute? Rwanyago, rwari urukundo abantu baraba bakabibona, rwari urukundo ubaye ufise urukundo rwo kwishira hejuru. Iri jambo ry'Imana siko ryatubwiye ukwiye kugira urukundo rwa rundi n'Imana iraba igashingira intahe. Reka tuje gusoma aya majambo, niyo tuhava turangiriza ko amajambo ari mu Baroma igice cya 13 umurongo w'8 kugera ku 10. Turahasanga amajambo meza avuga ngo ntihagire uwo mugirira umwenda atari ugukundana, kuko ukunda uwundi abashikije ibyagezwe. Kuko ibi ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukifuze n'ikindi cyagezwe cyose bipoperanirijwe muri iri jambo ngo ukunde mugenzawe nk'uko wikunda. Murumvira ijambo ngo ibi byose tuvuze, ibi byaha byose bipoperanirijwe muri iki cyagezwe kivuga ngo ukunde mugenzawe nk'uko wikunda. Jewe urukundo nikunda, ni ukuvuga ngo sinshobora kwita ku giti ndabibona, sinshobora gutsitara ndabibona, niyo notsitara ntabibonye, ikabatombora mbi bikanshikira giturumbuka ntabibonye. Rero urukundo jewe nikunda, sinshobora kwirirwa ubusa mu nkono hari injya, ico ntigikunda. Urise gusa nk'igihemba navuze ngo ndafasha amasengesho, ico gihe birumvikana ko nshobora kubwirirwa kandi njya zihari. Rero sinshobora ikindi, kandi sinshobora kuza kuryama hanze mu mbeho kandi nzi neza ko ishobora kungirira ingaruka mbi. Ubwo n'urukundo jewe nikunda. Urukundo jewe nikunda, sinshobora gufata imbugita cyangwa icyuma runaka ngo niteme urutoki, ico ntigikunda. None ni gute wewe ushaka gukorera abantu ibyo nawe ubwawe utokwikorera? Umubiri wiwawe ibyo utawukorera ukifuza ko byoba ku bandi, ukaba wofata uburozi ukaja kubuha umuntu ubizi neza ko atari kirungo woshira mu ndya nawe ngujye.
ukaba wufasha amajambo mabi, ufata amajambo mabi ukaja kuyaconganisha ku bantu ubizi neza ko nawe bakuvuze wobabara. Gabanya, hindura ingendo, nayo ahandi ho imbere y'Imana ufise urubanza rukomeye. Tugiye kurangiza uyu murongo wa nyuma uravuga ngo ufise urukundo ntagira mugenzi we nabi, nico gituma urukundo ari rwo rushitsa ivyagezwe. Imana idutabare cyane. N'aya majambo y'Imana, Imana yashimye ko tuganira muri aya masaha. Sinovuga ngo muri iki gitondo birashika iyi audio ukaba ugiye kuyumviriza wewe wikanguye, abandi bakaba bagiye kuyumviriza ku murango bari mu kazi, abandi bakaba bagiye kuyumviriza mu mwanya utandukanye. Ariko reka ndakwinginge mvuge ngo Mwami uhoraho ushoboze uyu muntu amaze kumviriza ubu butumwa uhereye kuva rutanguye gushika kuri aya masaha, mbere bumuhindure niyaba muri we urukundo rutari rukomeye nk'uko wewe Mwami ubibona, kuko atanakimwohishwa. Ndasabye ninginga kugira ngo aba ari wewe umuha umutima w'urukundo nka wa wundi wari muri Kristo, aba ari wewe umuha umutima w'urukundo nka wa wundi wari mu bigishwa bawe. Umuhe gufatana urunani na bagenzi biwe, inshuti, ababanyi ndetse n'umuryango wiwe. Mw'izina ryera rya Yesu Kristo rube urukundo ruhamye, rumwe Kristo araba akavuga ati uru rukundo uyu muntu afise n'ugukuri, rumwe Imana yitegereza ikaba yorushingira intahe. Nirwo rukundo ndabifurije. Niho muzovuga ngo turakunda Imana n'Imana ikavyemeza bitewe nuko ku vy'ukuri mwavyerekanye, kandi n'Imana ikaba yobishingira intahe. N'aya majambo y'Imana tuganiriye muri uyu mwanya n'aka kanya, nizere ko umaze gutahura ibitare bike hagati y'urukundo. Tuvuga ko dukunda Imana, yamara ari urw'uruheyiheyi, yamara ari urw'uburyarya, yamara ari rwa rukundo ukunda kanaka gusa kubera afise ivyo aguha, yamara vya bintu bimaze kumuvako bikayoyoka, urukundo mukunda rukaba ruraheze. Ntirubwo rukundo rero, ahubwo dukundane urukundo rw'ukuri. Uwufise ico afise agifashishe mugenzi wiwe, ataravye guturuka hamwe, ataravye ngo no mu muryango wiwe. Uwufise ubushobozi bw'isho ashoboye gukora agikorere mugenzi wiwe, kuko ibikorwa byose dukora muri iyi si arivyo tuzoherebwa ingero imbere y'Imana, nivyo bizotuma tujabuka ca kiyaga caka umuriro. Ndabifurize rero mwebwe mwese mwariko mukurikirana iki kiganiro kugira urukundo rw'ukuri, urukundo Imana iraba igashingira intahe, urukundo Umwami Yesu araba agashingira intahe, urukundo rutari rwo kuvangura amakorari ngo uvuge ngo iyi ndirimbo ya kanaka kari iyi korari yaba bantu kariyo ishikiriwe kuririmba ngo jewe sinshobora kubandanya kuyumviriza, ugaca wisohokera ukava mu rusengero ukagenda. Igo ntabwo ari urukundo. Urukundo nuko kuja mu rusengero utarobanura ku butono, utarobanura umuntu numwe, kiretse gusa babandi twumvise ku mukigwa catambutse, babandi baguma mu vyaha, nuko abo ntibukwiye kwegera kugira ngo ubigishe kugaruka mu nzira y'agakiza, maze ubonye bakwankiye nabo nyene ukavavanura nabo, kuko ijambo ry'Imana mwarumvise ukuntu ryabisobanuye. Reka rero mwese ndabifurize kugira ihigwe nibakwe imbere y'Imana, ndabifurize kugira urukundo nka rumwe rwari muri Kristo, ndabifurize kugira urukundo nka rwa rundi Imana yadukunze ikatwigura, ikaba yaratumye umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Nayo majambo Imana yashimye ko twoganira kuri uyu mwanya, abantu mwese muyumvise mukayizera kandi mukaba mugiye kuyagendera. Imana ibahe umugisha. Reka dusenga Imana. Uhoraho Mana y'amahoro, hezagira uyu muntu aciye bugufi imbere yawe, arihanye kugira ngo Mwami agire uhereye umwanya n'aka kanya nawe atangure kugira urukundo rwa rundi umubonamwo, rwa rundi rumubera icirore, rwa rundi rutuma ivyamwa yama bigaragarira buri umwe wese, rwa rundi rwo gufasha abantu atarobanuye. Nukuri ndakwinginze kugira ngo uwihanye muri uyu mwanya n'aka kanya umugirire imbabazi, umwandike mu gitabo c'ubugingo ukundi gushasha, amazina yiwe afutwe mu gitabo cyo kwa Satani, afutwe mu gitabo cyo kurimbuka, maze uhereye umwanya n'aka kanya
umushoboze kwama ivyamwa bikwiranye no kwihana. Mwami ndakwinginze kugira ngo umuntu wese yumvise iki cigwa, yumvise iri jambo akaryizera, uzomushoboze kugira iherezo ryiza. Jewe ndi umwana w'umuntu ndaritangaza, jewe ndi umwana w'umuntu ntaco ndico ndubusa gusa, ariko ndakwinginze kugira ngo iri jambo rikore ku mitima ya benshi, kandi nyakubahwa mwiza rizobe itanguriro ry'ubwenge, rizobe itanguriro ryo kugira ngo uyu muntu wese aryumvise akaryizera ahinduke, kandi uzomuhe kuzogira iherezo ryiza. Urakoze Mwami kubyumvise, kandi kari wowe komeza kutuzigamira muntu bwawe uko bukeye uko bwije, ni mu izina ryera rya Yesu Kristo tubisabye ngo twizeye, amen. Reka ndabifurize ibihe byiza, wewe ushimye kuba wogenda ukoze subscribe, akanya nakawe ko kugira ngo ukore subscribe, ukore like, ndetse muri comment utubwire mbega nibiki wifuza ko twozoganira ubutaha. Hanyuma hari ico baza canke wifuza kutwunganira, wo turondera kuri iyo nimero mubona muri iyi logo. Harimo nimero zanje za WhatsApp mushobora kundonderako, kandi ufise inyunganizi wifuza kunyunganira, canke ukaba ufise ikibazo wifuza kumbaza, canke ukaba ugomba ubufasha bw'amasengesho, wondondera kuri iyo nimero, bityo tugashobora kuyaga. Ikora kuri WhatsApp, kandi niyo nyandikira message noyibona. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cane.